nziza. Ikiganiro uno munsi kija kushimikira mbega Imana twoyimenya gute, ubuzima budahera no ukukumenya wewe Mana imwe rudende nuwo watumye Yezu Kristo. Iryo niryo jambo ryishimikiro. Mwumvise yuko ikija kudukoranya ningene twomenya iyo Mana, mbega twoyimenya gute, Imana wewe uyitahura gute. Ivyo nibindi umuco tuja kuhabwa na Padiri Baptiste Nijimbere, nkuko mwamaze kumwumva ko ari we mutumire wacu muri kino kiganiro. None ntatevye reka tumuhe ijambo kumbure nkaho twamaduhera araheza adushikiriza ijambo riturongora muri kino kiganiro. Nongeye kubaramutsa ndamutsa nabo bose baja gukurikirana ikiganiro aho kiza gusubirizwamo ku isaha 3:15 yo mwijoro. Nkaramutsa rero abagiye gukurikirana ikiganiro bari ngaha mu Burundi n'abari mu mahanga. Rero uyu munsi nagira ngo tuganire kuvyerekeye kumenya Imana, kuko hari abo usanga bavuga bati ndazi Imana, canke ugasanga abandi nabavuga bati Imana no yimenya gute, bakibaza ivyo bibazo. Nta kindi rero ngiye kwishimikiza atari ijambo ry'Imana. Ariko imbere yaho mu kiganiro giheruka hari ijambo ntari nashoboye gutanga neza aho ryavuye, nagira ngo mbanze ntanga aho ryavuye hama mbone rero kuca nduga ku ijambo kuvyerekeye ukumenya Imana. Ryari ijambo rivuga ngo utigeze amenya igicumuro, Imana yamugize igicumuro ku bwacu kugira ngo muri we turonke ubutungane. Iri niryo jambo rero ntari nashoboye gutanga neza aho ryavuye, rikaba riturisanga mu kete rya kabiri ryandikiwe cha 5 umurongo wa 21. Rero iryo jambo turumva ngo utigeze amenya igicumuro, mu yandi majambo n'utacumuye, utigeze acumura, Imana yamugize igicumuro ku bwacu. Iri jambo rero ni jambo riza kurangura iyo twari twabonye riri mu gitabo c'iharura mu kigabane ca 20, aho Musa yacurishije inzoka isa nazo, habe igihe bakomogwa na za nzoka kubera abidodombeye Imana, maze Imana ikarungika inzoka ngo zifise ubumara buturira. Ni naho rero tubona yuko ngo utigeze amenya igicumuro, Imana yamugize igicumuro ku bwacu kugira ngo muri we turonke ubutungane. Ni jambo rigoye kumva, ariko kandi igihe usomye mu gitabo c'iharura mu kigabane ca 20 uraheza ukabona ingene Imana yabwiye Musa igihe ariko arabatakambira kugenda ucurishe inzoka yo muringa isa nazo, hanyuma uzoba yakomowe akayiraba akayirangamira azoheza kire, kandi ngo ababa bakomowe bose barayirangamira bagaheza bagakira. Kubera iki? Kubera ukwemera, kubera ari Imana yari yabitanze kwibwirizwa. Rero nukuvuga iryo jambo ryarangutse muri Yezu Kristo. Utigeze akora igicumuro, utigeze acumura niwe, utigeze acumura n'umuntu nkatwe, ngo inzoka isa nazo maze Imana ngo yamugize igicumuro. Imana yamugize igicumuro, hanyuma Imana yamugize igicumuro ku bwacu kubera urukundo dukunda ku bwacu, kugira ngo muri we turonke ubutungane, iri jambo rero twari twaribonye. Reka rero ngaruke ijambo ry'uyu munsi, kumenya Imana. Rero iryo jambo tugiye kwisunga turarisanga mu njiri yanditswe na Yohani ikigabane ca 17 guhera ku murongo wa 1 gushika ku wa 3. Ni hamwe Yezu yariko arasenga, arabwira abigishwa amajambo y'inkoramutima, amajambo abwira abiyuwahishura abiwe ku mutima, hama agasenga avuga ngo dawe ubutigu burageze, ninahaza umwana wawe nawe abone kuko ninahaza, yongeraho ubuzima budahera abo wamuhaye kucitwa ikiremwa cose. Ubuzima budahera no kukumenya wewe Mana imwe rudende y'ukuri n'uwo watumye Yezu Kristo. Rero kumva yuko Imana yamuhaye ububasha kucitwa ikiremwa cose. Imana yamuhaye ububasha kucitwa ikiremwa cose, kandi yaje kugira ngo ico kiremwa cose kironka ubuzima budahera. Iri jambo bwa mbere rero burya mu Bukristo bwacu ico tuba turondera niki? Tuba dufise inyota y'ubuzima budahera, kuko abantu b'iki gihe aho kugira ngo barondere ubuzima budahera ni ukuvuga yuko birukira ibintu bagaheza bakitiranya umuhezagiro, bakitiranya ibyiza by'ijuru n'ivy'isi, bakavyitiranya bagashaka kumanura ijuru kugira ngo barishire ngaha ku isi. Ugasanga rero abantu b'iki gihe bashaka guhezagirwa, ngo Imana bisanga mu mvugo y'abantu, ukumva ngo Imana yarampezagije ngo umufasha, Imana yarampezagije akazi gahemba neza, Imana yarampezagije imodoka, Imana yarampezagije inzu, Imana yarampezagije ibibondo n'ibindi. None ibyo twita ngo umuhezagiro Imana yabahezagije bitandukaniye n'umugisha bita mu Kirundi bijya bita umugisha. Kuko umugisha yari umuntu koko nk'ubu umuvyeyi yararaba ku mwana afise umugisha, nk'igihe amuhaye nk'inkoko tufate nk'akarorero, akabona ya nkoko iragwiriye, yashavuga ati uyu mwana arafise umugisha, canke bakamuha inzuzi ngo aje kuzitera,
hama igihe izo nzuzi ziheje akamisha avuga ngo uyu mwana arafise umugisha. Kandi hari abo usanga afise uwo mugisha koko. None uwo mugisha ngaha n'umuhezagiro twumvise rero no kuvuga yuko nitwaba dushaka buzi buhemba neza, nitwaba dushaka ibi byose twumva ivyo isi irabitanga. Si ngombwa ko umuntu arinda kuja kugira gute kuja mu isengero kugira ngo abironke, ariko kumva ati ko mwazukanye kumwe na Kristo, rondera ibyiza by'ijuru aho Kristo abyagiye uburyo bw'Imana. Ivyo byiza by'ijuru none nibihe? Nubwo buzima budahera. Ubuzima rero budahera nabwo ikibise ubuzima budahera kuko ntabwo tuzi. Ubwo buzima budahera ntabwo tuzi, twebwe tuzi ubuhera nibwo tubayemo. Kumbure turabwiyumvira gusa ubwo buzima budahera, ubwo buzima buhoraho. Ariko iyo uri kubura bawe canke iyo ugwaye niho utangura kubona cyarico ubuzima budahera. Kuko kumva ko urupfu gutandukanya n'abawe, urupfu rukagutandukanya n'abawe, abo wakunda utazosubira kubona, urumva rubatwaye canke rutwaye wewe, hanyuma n'izo ngwara. Maze rero nico cerekana ko Yezu yifisemo ubuzima. Kandi ubwo buzima ubwa mbere hoho igihe akiza abarwayi, igihe asubiza ubuzima batari bawufise, akazura wa mukobwa wa Yayiro yaramaze imyaka 12 yari yamaze gucikana, agasubiza ubuzima wa musore w'Inayini, akongera akazura Lazaro yari amaze gusanguka. Byerekana ko yifisemo ubuzima rero, kuko n'ingwara zidakira nk'imibembe yarazikiza. Hanyuma rero nukuvuga ko akatubwira ubwo buzima budahera. Imana iri muri ubwo buzima budahera, ubwo buzima budahera. Niyo bavuga rero ati Imana yampaye ububasha ku kiremwa cyose ngo aho ubuzima abo yamuhaye, kuko Imana yamuhaye ububasha kucitwa ikiremwa cyose, maze abiha ubuzima budahera, aduha ubuzima budahera. None ubwo buzima budahera atubwira ati nubuwe, aratubwira nihaca abandanya rero ngo ubuzima buhoraho ni ukukumenya wewe Mana imwe rudende y'ukuri, n'uwo warungitse Yezu Kristo, n'uwo warungitse Yezu Kristo. None Imana turayiheze tukayimenya gute? Twayimenya gute? Muri mu Injili yanditswe na Yohani niho Yezu avuga ati nta wigeza aja mu ijuru kiretse wamanutse. Kandi mu ikete naryo yandikiye Abanyakorosi niho atubwira ati Paulo niwe atubwira ati Yezu niwe gashusho k'Imana itaboneka. Nta wigeza abona Imana kiretse uwamanutse ava mu ijuru, nta wigeza. Rero mu gihe utarayibona ni ukuvuga muri Yezu Kristo niho twahishuriwe Imana y'ukuri. Burya rero dushobora kwibaza ibibazo ko muri Yezu Kristo ariho honyene tumenyera Imana, none abatemera Yezu Kristo ubwo bemera Imana imwe rudende y'ukuri? Ico ni kibazo kumbura umwe wese ashobora kwihinyisha, kandi muri ukebuke tugenda kuraba. Kuko avuga ati ubuzima buhoraho no kukumenya. None iri jambo kumenya muri Bibiliya risigura iki? Iri jambo muri Bibiliya risigura iki kuvuga ngo kukumenya? Kumenya muri Bibiliya ico bisigura ntibisigura ico kimwe nka burya bwenge umuntu agenda kiga mu ishuri, nuko akagenda kiga ibiharuro, hanyuma maze ibyo wize ibiharuro hamukamenya ko kimwe guteranya kimwe ari 2 ntaco bihindura ku buzima bwawe, ntaco bihindura ku buzima bwawe. Ariko ubwo bumenya tubwira bavuga ngaha kumenya no kuvuga yuko ni biheza bigaca bihindura ubuzima bwawe, mugaca bwa bumenyi bugaca mu bumwe nabwo. No kuvuga rero nk'ubu muri Bibiliya bavuga ngo nk'umugabo ngo araheza amenya umugore wiwe, no kuvuga yabonanye n'umugore wiwe uhamara heza ribaro. Ni muri iyo ntumbero rero batubwira ubwo bumenyi, batubwira ati kukumenya si ibintu byo kumenya, kuko na shitani yo irabizi. Na shitani irabizi, ariko nta buzima buhoraho ifise. Ati rero ubuzima buhoraho no kukumenya, ubuzima buhoraho no kumenya Imana y'ukuri. Iyo Mana y'ukuri nayo kugira ngo tuyimenye bigenda gute? Baratubwira ngo uyu mwaka muri diocese nkuru ya Bujumbura
ni umwaka ugenewe gusoma Bibiliya. Ariko muri iyo Bibiliya tuyisoma tuyironderamwo iki? Mu Njiri yanditswe na Yohani ikigabane ca 5 umurongo wa 39 gushika kuwa 40 havuga ngo muragenda mugasesengura ivyanditswe mwizeye yuko mugiye kuronkamo ubuzima buhoraho, ngo ariko ntimuzi wanje kugira ngo muronke ubuzima buhoraho, ngo kuko ivyo vyanditswe ari je bishingira intare. Igihe rero dusomye iyo Bibiliya ntiduheze ngo duhure na Yesu tumenye Imana, maze tumaze kumenya Yesu tumenye Imana imwe rutende y'ukuri. Nukuvuga yuko iko gusoma ni nkuko twogera tugasoma n'ibindi bitabo byose, cyangwa ugashaka ugasoma na Korowani cyangwa ugasoma n'iki. Nukuvuga yuko ni nk'ibyo ati mwiragana mugasesengura ibyanditswe mwizeye ngo mugiye kuronka ubuzima buhoraho, ariko ntimuzi wanje. Igihe rero ivyanditswe bidatuma tubona Yesu Kristo, nukuvuga uko gusoma ntaco bimaze. Sinzi ibyo tuba turimo twibwira ngo tugiye kuronka ubuzima buhoraho, ariko ngo ntiduheze tugendiwe kanatsinda niwe Imana yamuhaye ububasha kucitwa ikiremwa cose, kugifisa ubuzima cose. Maze rero uko kumumenya bigenda gute? Ni burya kugira ngo umenye umuntu si uko akwibwira ngo je nitwa naka ndi mwene naka nizi bimfise ma diploma ya naya, ivyo ntibihagije, kuko umuntu arashobora kuba dogiteri agapfa ari imbwa. Burya rero ni ukuvuga kumumenyera kuvyo akora, ukamumenyera no kuvyo avuga, imvugo yiwe. Umuntu ashobora kuvuga ngo ugenda utamumenye uwo ari we. Kubana nawe uraheza ukamumenya, hama n'ingene akora ugaheza ukamumenya. Iyo rero turiko turasoma ivyanditswe ni ukuvuga yuko duheze tukabona ingene Imana iratwishure yonyene ngo jewe ndi muri Yesu Kristo, niko avuga ati jewe ndi umwungere mwiza. Kandi yavuze ngo ndi umwungere mwiza canke avuga je ndi umuco w'isi. Nk'ubu dufate mu kigabane c'8 c'Injiri yanditswe na Yohani, avuze ngo je ndi umuco w'isi. Tuca tubona wa mugore bari bafashe ariko arasambana, hama bagira bamwicisha amabuye, maze bakamubwira ngo Musa yaratubwiye ngo abagore mwe naba ngo tubicisha amabuye, ngo none wewe wivuze kwiki? Hanyuma nawe aranuma ngo aguma yandika hasi, yandikisha urutoki hasi, ibyo yanditse ntavyo batubwira, ngo aguma yandikisha urutoki hasi. Hanyuma ngo arabandanya none tubwire. Hanyuma caraheza arababwira ati utarashukora igicumuro namubanzi ibuye muri mwebwe. Nukuvuga simwe muri abo guca imanza, rero yavuze ngo jende umuco w'isi ngo umurikira hazogenda mu mwijima. Baciye baronka umuco, barabona yuko nabo bafise ikiga kiri mu jisho ryabo badashobora kugira gute abo bagira bice uyu mugore. Nukuvuga yuko kumbure harimo n'umwe muri abo. Rero nukuvuga yuko niwe muco w'isi. Igihe rero atwihishure nukuvuga akavuga ati nyene umuco w'isi, duca tubona rero n'ingene akora. Umuntu rero mumenyera kuvyo avuga no kuvyo akora, kuko burya imvugo n'ingiro usanga bigize. Rero iyo mubanye n'umuntu niho umuheza ukamumenya. Imana nayo rero kugira ngo twihishurire ni ukuvuga mu vyanditswe irihishura, igihe kandi ikatwihishurira ikurikije aho dushobora kuba ibyo dushobora gutahura. Ni nka kurya k'umwana ashobora kubaza umuvyeyi ati mbega umwana mu kuvuka avuka gute, mugabo akaba adafise ahageze adashobora kubitahura. Ego umuvyeyi ntahamagariye kumubesha, ahamagariye kumubwira ibijanye n'ahageze. N'Imana rero yagiye twihishurira ikurikije ibyo dushobora gutahura. Hanyuma rero iraheze twihishura by'ukuri muri Yesu Kristo, we gashusho k'Imana itaboneka. Ingene rero Yesu Kristo yahejeje ibyo yavuze, kandi n'ubu bananya avuga mu vyanditswe n'ivyo akora. Nk'ubu usomye ahantu ukavuga ati ukabona ingene akora nk'iryo jambo nari mvuze, niho uheza rero ukamumenya. Ati ubuzima budahera no kukumenya wewe Mana imwe rudende y'ukuri. Hari imana zitari z'ukuri, hamwe tuvuga ngo wewe Mana y'abarundi, ngo wewe Mana y'iki. Iyo ni imana nta migenderanire washobora kugirana kuko nta persona yarimwo. Iyo Mana y'abarundi nta n'izina yari ifise, nta n'izina yari ifise, yari imana nyene imanye iyo. Ariko kumva yuko Imana Yesu Kristo yaduhishuriye, muri Yesu Kristo twahishuriwe, niko kumenya
nibwo buzima budahera, kumenya iyo Mana imwe kandi tuyimenyeshwa nande uwo yarungitse. Ni nawe rero aduhishurira data nawe akaduhishurira umwana ingene amuduhishurira. Kumumenya rero nibwo buzima buhoraho. Kumva rero ko uko kumumenya nk'uko avuze ati dawe ubutigo burageze, ninahaza umwana wawe nawe abone kuko ninahaza, yongere aho ubuzima budahera abo wamuhaye, kuko wamuhaye ububasha gucitwa ikiremwa cose. Aha rero niho duca tubona kwa kumenya ico arico. Ariko rero turavye mu ikete rya mbere rya Yohani ikigabane ca mbere akarongo ka 3 gushika kwa 5, duca tubona ubwo bumenyi ico busaba. Ubwo bumenyi ico busaba kuko aratubwira abazi umukama abaribo. Atubwira ati muri ico kigabane ca kabiri guhera ku murongo wa 3 gushika ku wa 5, ngibi vyatubwira. Kandi ngiki ikizokumenyesha ko tumuzi, ikizokumenyesha ko umuzi ngiki nuko twozigama amabwirizwa yiwe. Uvuga ati ndamuzi hanyuma ntazigama amabwirizwa yiwe numubeshi, kandi ukuri ni kuri muri we. Ariko uzigama ijambo ryiwe nivyo kuri muri we, niho urukundo rw'Imana ruba urukundo rushitse, ko nico kitumenyesha ko turi muri we. Rero kumva ati ngiki kitumenyesha ko tumuzi, ngiki kitumenyesha ko tumuzi nuko tugendera amabwirizwa yiwe, nuko tuheze tukagendera amabwirizwa yiwe, niho heze ukavuga yuko uzi Imana. Ivyo twavyumvise niho uvuga ngo uramuzi ko wamumenye. Yavuze ati ubuzima budahera kumenya. Ntushobora kuvuga rero ngo uramuzi ikibiheza kikakwemeza nuko ugendera amabwirizwa yiwe. Kandi ayo mabwirizwa nayo yarayatubwiye, ayo mabwirizwa yaradushikirije, yaraduhishuriye, kuko aratwihishurira wenyene mu vyanditswe akatwibwira. Hanyuma tumaze kumumenya akanatubwira n'icyo ashaka n'icyo akunda n'inzira ziwe. Ayo mabwirizwa rero yarayatubwiye, yatanguye kuyandika akurikije ku mabuye, ariko mu bihe bya nyuma umutima yaje kuvyandika mu mitima yacu. Ati rero kandi ngiki izokumenyesha ko tumuzi nuko twozigama amabwirizwa yiwe. Uvuga ati ndamuzi hanyuma ntagendera amabwirizwa yiwe numubeshi, kandi ukuri ni kuri muri we. Ukuntu umubeshi aribesha wenyene hama gaheza akabesha n'abandi. Ati ngiki kizokumenyesha kuri kumuzi kubwa buzima bufise no kugenda muri amabwirizwa. Hanyuma kandi no muri jokete nyene rya mbere mu kigabane rya Yohani mu kigabane ca 4 guhera ku murongo w'indwi, naho nyene aratubwira ikindi kitwereka yuko tumuzi. Ikitwereka ko tumuzi, bakunzi banje nimukundane kuko urukundo ruva ku Mana, kandi udakundana wese ntiyavyawe n'Imana, kandi aramenya Imana. Ukundana aramenya Imana, udakundana ntiyamenye Imana. Udakundana ntiyamenye Imana, kuko Imana ari rukundo. Rero ngibwo bwa bumenyi, kuko akenshi dushobora kwibaza yuko tuzi Imana, ariko ubwo bumenyi ari bwa Shitani. Ariko uwo azi Imana yayihishuriwe na Yesu Kristo, ko twihishurira kandi gene ibanye twihishurira, nivyo bizotuma tugira bwa buzima buhoraho muri twebwe. Bwa bundi tubona iyo turwaye canke turwaje turiko tubura abacu, hama mu nyuma umubabaro tugira kumva dutandukanye n'abacu. Ego hariho mwizera amajambo batubwira bati tuzongera kubonana ngo tutagitandukana, ariko cyane kumva yuko ubwo buzima budahera, ubuzima budahera ari kumenya Imana imwe rudende y'ukuri n'uwo yatumye Yesu Kristo. Rero igihe kubimenya si kubimenya nka bimwe byo mu mashuri kimwe guteranya bibiri, ariko no kumumenya nkuko tuvyumvise muganda amabwirizwa no guheza tugakundana. Mugabo haco nagira nsozerere ko niki none kavuze ati bakunzi banje nimukundane nkuko urukundo ruva ku Mana
kandi ukundana wese yavyawe n'Imana kandi yaramenya Imana. Udakundana ntiyamenya Imana kuko Imana ari rukundo. Aramenya Imana, ukundana aramenya Imana. None ubanza gukundana uko dufise umuvyeyi umwe, ubwo rukundo hagati yaba afise umuvyeyi umwe nibwo rutuma tumenya Imana kandi tukagira bwa buzima buduhoraho tugire Kristo. Naganze Kristo. Allo? Allo? Mahoro, ninda twakuyarihe? Ni Masabo tawata kumweranda mu Ngagara. Masabo? Inosa ego ntererano canke ikibazo? Jewe kwari gushima no gukenguru ya Padiri ku kiganiro yatuzaniye umunsi. Ego. Inyigisho dutanye ndanyuzwe cyane rwose, kumenya Imana ndabitahuye. Twese amajambo menshi yagiye aratubwira ko uvuga yuko yamenye Imana akaba adakurikiza amabwirizwa yayo, ibisanzwe ngo aba ari umubeshi. Murakoze cyane. Aho rero none ashoboye gutahura neza yuko naciye nyiga cyane, ndumva yuko kwari kumukengurukira n'ukuri kose. Urakoze nuheza igirwa. Urakoze. Ego nuko tubibutse ko bakura kuri 72 amajana 424 amajana 797 72 amajana 424 amajana 797 canke kuri 68 amajana 380 amajana 639 68 amajana 380 amajana 639. Hari uwamaze kwandika ubutumwa bugufi Leoporo niyo rugaba mu Kigereka, yanditse avuga ngo akabazo ka mbere ngo nizihe mvo zituma hari abatemera ubutatu bweranda. Aka kabiri naho ngo nizihe mpanuro kubatemera ko Yezu Kristo ari Imana. Arakoze cyane Leoporo mu Kigereka. Hari ijambo nari navuze ntari natanze neza aho ryavuye, nahereyeko kumva ngo utigeze amenya igicumuro, Imana yamugize igicumuro ku bwacu kugira muri we turonka ubutungane. Rero ingorane naho bibagorera nahanye niho bigoreye kuko biragoye kumva muri iri jambo, kanatsinda n'igihe abari bakomowe kubera bitotombeye Imana. Mu gitabo ciharura mu kigabane ca 21 hari uri ku murongo. Allo? Mwaramutse neza tata. Bwakeye neza Gordi. Yego namahoro. Yego namahoro. Yego nariko nagomba kubaza ikibazo. Yego. Muriko muratwigisha kumenya Imana. Yego. Nako bamwe bamwe kuri ubutafari kugira ngo turayize. Yego. Ariko rero numvise hari ikintu nari cyo kubaza, mbega ko tuvuga kumenya Imana. Ko turigize twebwe. Kuko iyo tuganira n'abantu kenshi usanga umuntu mengo tahora kisobanukirwa. Hari yumvira yuko umuntu, hari n'abavuga yuko ari igikoko gitonze ibindi ubwenge kizobaho hanyuma kigafasha igahera. Ubu nariko ndagomba yuko muja muratwigisha utuma umuntu gitabo ko benshi bituma mbere badakurikira Imana bagira ati ibi ni byo ubuzima hanyuma hantu dokadire. Yego. Hari kuri nato Imana n'urukundo, icyo gukunda abandi nabyo hariho agomba gukunda nabo bakundana mu buryo butari. Kugira gukunda niko ari ibiribwa rigoye rihingurwa n'Imana nyine, kuko bashobora gukorera umuntu neza mugabo atarukundo. Hariho benshi bitiranya gukunda no gukorera neza abandi. Kuko bagoye hari aho biyumvira umuntu naho bo bitera mu kintu. Aho dufasha rero kutabana. Yego urakoze cyane. Reka maze mpeza akaboko kwa Leoporo amajenja ku byo kwa Gordier. Yego. Rero Leoporo yariko arabaza ati none kubera iki batemera ubutatu bweranda, kubera iki batemera Yesu Kristo? Nukuvuga nuko yaje kubata isitari mwiteze, kuko turafise ivyumviro ku Mana. Hari ivyumviro twibaza ko Imana iri, hariho nka kugira dushaka kwigira Imana, hari n'ivyumviro twifisemwo bimwe shitani yabwira Eva ngo muzoshamo nk'Imana, ariko ngaza gusanga bambaye ubusa aribwo bumenyi bagize. Maze rero ivyo vyumviro kugira ngo bivemwo twakire Yesu Kristo nkuko yatwihishuriye. Na Yohani Baptiste byaramucanze gatoya, aravuga ati uri wa wundi twari twiteze canke turi nirundi. Hama nawe aramwereka ibimenyetso byerekana yuko ari wa wundi mugabo atari uko yaramwiteze. Niwe mugabo atari kwa kundi yamwiteze. Ni nakorera abantu ko dufise mu mutwe Imana, ni naco gituma bitugora kwakirira ubwo butatu bweranda.
ntiduheze ngo duce bugufi twakira uko kuriya duhishuriye. Aho rero nico usanga ni naco gituma atamwakiriye nkuko Pawulo abivuga yandikiye abanyakorintho ati burya rero abatwariye isi iyo bamenye umukiza w'isi ntibari kumwica. Muradutunga rero uri ku murongo. Alo mahoro. Na mahoro. Ninda twakuye arihe? Nitwa Ferdinand Ndambuka muri paruwasi ya Muramvya ariko ndi Bujumbura. Ego Ferdinand, kabazo canke intererano? Nagomba kubaza ikibazo mfise sinzi ko kijanye n'ikiganiro murimo. Ego. Ariko nagomba kubaza kijanye n'umuvyeyi Bikira Mariya. Uno munsi turiko dushaka tuko turabira hamwe ingene twomenya Imana. Uzorindira nk'igihe tuba tugeze kuri ico kiganiro hama uburaki uzoca ukibaza. Ndabasaba murakoze. Ego. Reka rero nje ku ca Gordiano. Ego. Ku ca Gordiano niwe bavuze ati none yavuze ati kumenya Imana. Ego kumenya no gushaka kwayo n'amabwirizwa yayo. Hama ati natwe kwimenya. Ni ikintu gikomeye nivyo. Kuko ya Mana igihe imaze kukwihishurira ikaguhishurira ushaka ryayo nawe guhishurira kuri umwana wayo. Mukumva nico kintu nico turi. Hari cyo wagizwe, hari cyo Imana ishaka kuba, hari uwuri iraheze ikaduhishurira abo turi kandi byatubwiye no kuri. Hama yatubwiye ati udakunda nawe ntiyamenye Imana. Acaravuga ati urukundo rero rwaratumukiwe. Abantu bari iryo jambo. Hari urundi yongeye akabazo ku murongo. Alo, mahoro neza. Amahoro. Ego, mwandamukiriza Padiri. Mwaramutse neza. Ninda twakuye arihe? Ni Delphine Nsabimana ndi mu Buterere. Ego Delphine, akabazo canke intererano? Ego nakabazo n'intererano birimwo. Mwatubari ijambo ry'Imana ngene Yesu yavuze ati ubuzima budahera no kumenya Imana no kumenya uwo yatumye Yesu Kristo. Ego. Ego jewe n'intererano ndiko ndavuga n'ukuri ndavye ubuzima ndimwo. Kubona naramenye Yesu. N'ukuri abatamuzi mbona umenga barahomba bari muri Budahera. Yesu n'ukuri yabeshe iyo ufise Yesu ugira amahoro yuzuye. Uri umumama ugira amahoro yuzuye mu rugo haba amahoro. Yesu umujana mu bana, Yesu umujana n'umugabo ataramumenya akamumenya. N'abakozi bakamumenya ufite Yesu nawe Imana ikakiguhezagira ukabaho neza. Umugabo shetani biri imisaraba n'ibibuza mugabo kuko ufite Yesu iyo misaraba kakira kuko Yesu yakiriye ikativamwo ubuzima. Ego rero nk'ikibazo cy'iwanje none nyakubahwa Padiri wanje none nk'abatazi Yesu rero umengo nta buzima bafite none nta kuntu twogerageza Padiri kugira abo bantu baronke ubuzima bakiri ku isi. Ikibazo umengo bari mu muriro udahera ahubwo ntacyo umuntu yogira iki kugira bamenye Yesu nuko tugire Kristo. Urakoze Delphina. Nukuvuga arakoze iki kinavuze nukuvuga ko Yesu muri Injili yanditswe na Mariko yaratubwiye ati gende mumenyeshe inkuru nziza ikiremwa cose. Wumva arafise iyo nkuru nziza arumva ko afise iyo nkuru nziza kandi iyo nkuru nziza ni iki? Ni Yesu Kristo. Numva ati none tugenda gute? Genda rero mumenyeshe inkuru nziza ikiremwa cose. Uzokwemera akabatizwa azorokoka, utazokwemera azocibwa. Hanyuma Papa Paul wa gatandatu niwe yanditse urwandiko ruvuga ngo kumenyesha inkuru nziza Evangelii Nuntiandi, avuga ati ni itegeko. Kumenyesha inkuru nziza ni itegeko si impanuro. Si ukuvuga ngo ndabahaye impanuro ngo mugende, oya ni itegeko avuga ngo gende mumenyeshe inkuru nziza. Rero nawe urumva wumvise nyine igisharara ati mubwire rero babwire iyo nkuru nziza kumva iyo nkuru nziza ihindura ubuzima bwabo. Yego hari undi ari ku murongo. Halo. Mahoro, ninda twakuye arihe? Pascal Nyandwi. Ego mwaramutse neza. Rero ndero ngomba ntange. Ego Niki Padiri atanze yibukiza igisho. Egeza agatelefone kawe kure canke akaradiyo Pascal. Muranyumva? Ego. Yoni ico kiganiro kiranezereye kuko kinyibukije. Ego. Reka buri mwaka wa zero. Bawita ikibura mwaka. Umwarimu yatwigisha rero ariko hariho agatelefone canke akaradiyo kari impande yawe Pascal kegeze kure. Radio ye. Muranyumva?
oya yegeze kuri iyo radio yawe iri kure gose ubu nawe naco gerageza naho ntibyaheze ariko bandanye hanyuma rero ati rero yatera nk'uko yabize umuntu ni ndetse Imana niyo yandemye yangize umuntu yaho umuntu amaze gupfangamira gutatu umuntu amaze gupfa umubiri barahambuka bo nabwo tumara ubwenge ukaza gucibwa urubanza n'Imana none ikintu kiri imbere rero nuko izo nyigisho muza murazibandanya cyane cyane mu kuguza udutabo abantu boza barasoma kugira amahoro yakiri urakoze cyane ego Pascal arakoze mweko murishura rero kuri aka kabazo ka Delphine na Delphine naenda gihejeje kansubire ku ca Gordiano rero yavuze ati urukundo urumva umuntu avuga ngo ndugukunda ngo dukundana utazi ibyo arimo ati mugabo baruhaye indi ntumbero baratosikaye ariko rero burya ijambo ry'Imana niyo soko tugiye mu ikete rya mbere Paulo yandikiye abanyakorenti mu kigabane cya 13 ni nawe ntihenze aha tubwira ati naho nogira ingabirano zigira gute ntafise urukundo hama akavuga ati urukundo rugimeze kunuko rero ushaka ubwo rukundo nkuko ariko arabitubwira ucuja ngaho Paulo yabitubwiye ntucweze ukabibona ati naho nogira ubuhanuzi ntagira urukundo no wameze nk'ikinjanja gihuhuma hama rero munyuma akavuga yego hari uwundi ari ku murongo alo ninda twakuye ari he Mutabazi Emmanuel Paruwasi Kinama yego Emmanuel Padiri yandi mu Nijimbere amahoro neza nakora mu gije yego iki kiganiro n'ukuri numvise abantu bishi bagikunze ngira muzokigarukana hariho ikibazo hariho akantu mwavuze tugitangura yego kerekeranye n'inkuru nziza yaho mwari mwayikwiye bwa mbere nimwaheza muraza gusubira muhasubiremo kugira ngo ndaharabe nitonze kuko ubu nta kibazo afite murakoze yego urakoze ni mu ikete rya kabiri ryandikiwe abanyakorenti ikigabane cya 5 gushika ku murongo wa 21 bamene ku murongo wa 21 wonyene murakoze yego Emmanuel nawe nyene arakoze atanze yego Gordiano rero aheze ucuja muri rijya kete rya mbere Paulo yandikiye abanyakorenti mu kigabane cya 13 niho batubwira ugahera ushatse ugahera ku murongo wa mbere ugashika ku murongo w'8 kuko niho ucubona urukundo icarico niho ucubona urukundo rw'ukuri icarico kandi ukabona na babandi nuyiyoboka Imana ryawe ni kugira ngo umenye ko ari iby'ukuri uraheze ukaja hanyene niho uca wipima Joseline mu Kanyosha yanditse ati ikiganiro ko kiko kirampimbara uwundi ni Fabiola Mwijenda yanditse ati turashimye inyigisho muduhaye Yezu yarabivuze ati urukundo mufitaniye nigo ruzoranga bose ko murabigishwa banje nawe nyene ntiyakindi yongeye ko uwundi yanditse avuga ati Shalom ndi Sandrine Paruwase Buhonga nashaka kubaza batubwiye kumenya Imana hari uri ku murongo kumbure mutumwa babanza batubangire alo mahoro ni ndatsakuye ari he Kabura mushibitoki Kabura kabazo cyangwa intererano yewe mbere no gushima yego ikiganiro cyo kumenya Imana y'ukuri no munsi hari ibiganiro byemaze gucaho cyane ariko icyo no munsi kirangyoheye gusumba akabona ryasohoye rero nagira mururabe nk'undi munsi dufate nk'uno munsi kwa kane muroho gisubizemo umuntu acumbize neza murakoze kirajya gusubiramwo mw'ijoro igihe cy'isaha 3:15 ngira ngo Kabura kumbure ariko arumviriza akaradiyo aramenya yuko iki kiganiro gisubiramwo igihe cy'isaha 3 z'ijoro n'iminota 15 kumbure kabeka nakajyo keza ko kwibutsa nabo bandi bose bariko baratwumviriza ego ubu twariko tusoma ubutumwa bwa Sandrine muri Paruwase Buhonga ngo yashaka kumenya ngo mwatubwiye kumenya Imana ko wubaha amabwirizwa yayo ko wogira urukundo ngo none ubukundana ntarangure amabwirizwa uwo abaza Imana ntiworeka hari uri ku murongo alo nagize mwiriwe na bwakeye musokorero mu Mukama bwakeye Leonce umenyesha amakuru bwakeye na mwiriwe mahoro Leonce mu Kigazi n'amahoro yego turaho yego akabazo cyangwa intererano urabona wavuze ko kumenya Imana yego mbere katikisimo ko ntayeruka kuza ndayumva naho bamenyesha ijambo ry'Imana bakare batubwira ngo
Mungu nini ngo Mungu ni dawe mwijura nkunda ngo Imana nini ngo Imana ni dawe mwijura nkunda kandi akampamagara bacanye hari n'ijana handi bakunda kuvuga bakivuga Mungu nini ngo Mungu ni wandemye ngira umuntu none nk'ubu rero ndibaza ko boza baributsa hajya nko mu gisabisho cyo mu gitondo haje imbere y'uko inkuka imisi itangira cyane igihimbazo hakiya gisabisho bijya bisabisho byo mu gitondo bikongera bigasubira kuko bijya biramenyesha nyine abantu bakamenya ko baje gusenga Imana bariko barasubira muri ibyo bisabisho byo mu gitondo bavuga dawa twese na maramutse Maria nazijya nyine bakavuga bakamenya kuvuga ati hani nazigwa Imana data na mwana mutima mwerana kumenya kubikurikirana ko byo dufasha kumenya Imana n'ukuri murakoze kandi urakoze rero Ego Sandrine yabajije rero ngo umuntu ashobora gukundana mugabo ngo ntarangura amabwirizwa y'Imana ngo uwo yobaza Imana mu kigabane ca 14 shinjiri yanditswe na Yohani aravuga ati uwo nkunda azogendera amabwirizwa yanje kandi azokundwa na data nanje zoheza ndamukunde tuze tumugira ingoro yacu urumva uwo nkunda azogendera amabwirizwa yanje kwa rukundo rero ntibishoboka urumva birafatanye urumva ni igihe ukunda Imana ugendera amabwirizwa ntibikunda rero yuko ushobora kubukunda Imana urumva uba wihenze ntibikunda Marius ngo ndi Bujumbura ngo nagira mbaze ngo iyo umuntu aguma mu cyaha bikanka kukivamwo ngo kandi avyifuza ngo ntabaramenya Imana ngo ho yokora iki kugira ngo akire rero mwe nabo ni bimwe Yesu yatubwira burya inkuru nziza ngo iramenyeshwa bora bakene kumva yuko afise arifuza kubivamwo mugaguma bigwamwo no kuvuga baravuga ngo iyo ukoze igicumuro rimwe ukagikora kabiri ukagikora gatatu haragera igihe ugasigara uri imbohe yacu no kuvuga yuko icyaka akamenyero gahinduka kamere ya kabiri mwene majambo rero bifata inyimenyerezo igoye kugira ngo uzobivemo kandi ufashijwe n'inema y'Imana kuko udashobora kwikiza ariko icyo umenya coco nuko inkuru nziza imenyeshwa bakena yego nukuvuga ngo rukundo rufise kandi Imana irarubona kandi nuko heza ukayizera kandi gaheza kagufasha nawe ugatera intambwe imwe uko intambwe imwe ukaronka mbere no gufasha iki ugashingura ikirenge ukabanza ukagishikana hasi ukabona gushingura ikindi murakoze cyane ubundi we ntiyivuze izina yanditse ngo ibyo abona ngo kandi ngo kibutera ngo agahinda ngo abantu bose ngo nababeshi ngo kuko ibyo dusoma mu ijambo ry'Imana ngo ntabyo tugendera ngo mbere ku munsi w'urubanza bizotugora cyane ngo kuko turenga ku byo tuzi nawe yashitse kuri avuze ati bose acavuga ngo ni bose nawe yabatiriye urubanza yagiye kure cyane arumva ntiyo cavuga ngo bose kumbure hari habo bigora mugabo si bose arabo bigora mugabo si bose kandi urumva hari uraho niwe yavuze ati tugwe tuvyuka impera n'imperuka tuzotaha ijuru Ego ubundi ati tugire Kristo ndi Donatien nashaka ndababaze kubera iki abo tudasangiye ukwemera batubwira yuko Noeli risobanura ngo nta Mana iriho mwampa umuco kumbure nico kibazo ngira ntikijanye n'ikiganiro cy'uno munsi kumbura aracababaza muri urwo rurimi ariko abaza urwo rurimi abaza ururimi urwo ariko bavuga ngo nta Mana iriho murakoze ari nati Shalom muri Paroisse Karusi ngo ikiganiro muriko muradushikiriza caduhimbaye cyane nk'uko umukama atubwira ati urukundo mufitaniye nigo ruzobaranga ko murabigishwa banje niyo karanga muntu pe niyo karanga mu Kristo sinovuga niyo karanga muntu niyo karanga mu Kristo murakoze ubundi ati turashimye ikiganiro muratusiguriye ngo ntanga intererano ngo nka hamwe uwoba atazi Yezu abayeho gute ngo batazi ngo hamwe nk'uwo batazi Yezu yobabayeho gute ngo komeza musegure kuri ngo kuko hari n'uwamenye Imana iriho ariko ngo ko Imana iriho ariko ntakwirikize amabwirizwa y'Imana hama ndabasabe musengere mu bibazo ndimo ngo musengere mu bibazo arimo mukamana baza kwamubona kandi nuko yizigiye Imana kandi ikindi nk'abasaserdoti twamateko turahereza igisabisho burya abakristo naho kumbure umuntu nkuko abivuze ati nanje musabire mu bibazo arimo ariko yizera umukama kandi ijambo ry'Imana ni cyukuri aravuga ati niwasenga wemera
udakekereza tanga urukenguruka wamaze kubironka. Aca asoma rero mu njiri yanditswe na Mariko ikigabane cya 11 umurongo wa 24. Murakoze. Ubundi ati ndi Kamariza wo muri paruwase rya Rusera, nagira nshime ndatahuye kumenya Imana kuko warayimenye ntigutetereza wamana amahoro mu mutima. Kamariza yanditse akenguruka. Ubundi ati ndabaramukije cyane musaserdoti w'umukama, ngo muratumara inyota koko wayimenye ibimuranga nibikorwa vyiza yaba mu mvugo n'ingiro, nimukomereze ndabashimiye cyane. Ndi Didas mbaza umutima Saint Paul et Pierre Kiganda, ari muri paruwase Kiganda. Nawe nyene yanditse akenguruka ngo ukumenya Imana no kugamburuka amabwirizwa yayo no kwirinda icitwa igicumuro cyo aho tuzoba tumenye kandi twemegwe nayo. Ndiza hake bigira Imana muri paruwase Mabayi, ngo akaba ari muri n'umunyeshure wo muri CFCD Mutumba. Arakoze. Yego. Ubundi nawe yanditse ati ndabaramukije amahoro y'Imana, ndi Lionel mu Kanyosha, nanje nashaka kubashimira ku nyigisho ngo akabazo kiwanje ko Yezu ari Imana dutahure mwo dutahuza gute ngo ko Yezu ari Imana, ngira ngo nico yashatse yo bitahura. Ntiriwe ndateba cyane na yoheza kacaja baranyeretse ko ari uri ku murongo. Allo mahoro, ninda twakuye arihe? Mahoro neza, ndi Jean Bosco Ngozi. Ego Jean Bosco. Saka munyibutse y'amasomero y'ijambo ry'Imana yegereza uvuga ngo ramenye Imana akaba atazi amabwiriza tubona umubeshi. Mwakoze. Ego cyane. Ni mu ikete rya mbere rya Yohani ikigabane cya 2 guhera ku murongo wa 3 gushika kwa 5. Nibaza ko ikete rya mbere rya Yohani guhera ku ikigabane cya 2 guhera ku murongo wa 3 gushika kwa 5. Nakoze Bosco, ndibaza yuko aronse umuco. Ubundi ati ndabaramukije, none ko bavuga ngo muku ariko ari yabajije ngo Yesu ko ari Imana, ngo Yesu yotahura gute ko ari Imana. Ntiriwe ndateba naca agenda rabe mu njiri yanditswe na Yohani ikigabane cya mbere mu karongo ka mbere nyene handitswe ngo mu ntango jambo yariho kandi jambo yari kumwe n'Imana, bisubiye jambo nawe yari Imana. None ijambo si Yesu Kristo yamanye n'Imana kuva mu ntango, byose byaremwe kubwiwe, nta na kimwe caremwe atarimo. Iryo jambo ryo nyene rirahagije. Murakoze cyane. Ubundi ati ndabaramukije, ngo none ngo ko bavuga ko ngo dukunda abansi banyu, ngo bisigura iki? Twokunda ngo twokunda abatugirira nabi. None byo nabyumva. Ibyo arabyumva. Arabyumva mugabe munanira gutahura. Ariko rero biranatomoye. Aravuga ati girira neza abakwanga, hezagira abagutuka n'abakubeshera, hamusabira abakudodobereza, aho uzoba bakunze. Niwashika aho hezagira uzoba bakunze. Yego. Ndabaramukije, ndashimye ico kiganiro cyo kumenya Imana, ariko nagomba ndabasabe muzodusubirizemwo ikiganiro cavuze ejo cyo guhimbaza umunsi w'Imana mwaba mukoze. Nibaza ngaho tusubiye nyuma muri liturgie. Ni tikijya ni cha liturgie naco nico kuwa kane nico nyigisho nkomeza ko yemera. Yego. Ubundi ati murakoze, mfise ikibazo c'umwana aboshwe yihebuye agaca akora ibitaroranye, ngo nterereje amasengesho Yezu amwiyereke. Nawe nyene ndamubwiye rya jambo riri muri Mariko 11:24 acasoma niba bafise Bibiliya hama cabishira mu ngiro. Murakoze. Ubundi ati mwaramutse, ndi Munezero Jimmy paruwase Murayi, ngo ndabashimiye kwico kiganiro cyo kumenya Imana, ariko twicunge
n'abayimenye tuyimenyeshe kandi tuyimenyeshe tugendere amabwirizwa yayo. Arakoze tuvuniye. Ubundi butumwa buvuga buti tugire Kristo ndi Suavisi muri paruwase ya Gihofi ngo nashaka gukengurukira umusaserdoti ku nyigisho aduhaye. Nawe nyene yanditse akenguruka, nta kindi yarengeje kuturumva ariko iyi nyigisho yakoze ku bantu benshi pati. Ibibazo bya hezo no munsi barakenguruka gusa. Ubundi ati ndabaramukije na jewe nongera nkenguruka ku kiganiro kitwigisha gukunda Imana ngo hamajewe akabazo kanje. Haraho dusenga ngo turi mu isengero kandi tukumva ko twanyuzwe na mutima ngo mugabo tuvuye mu isengero tugaca tuba nk'abatasenze bivanye n'ibikorwa bibi duca tujamwo ngo mwoduha umuco w'ico bivako nk'iyo ngo nk'ico bivako nk'ivyo. Murakoze. Ni Jerome Imuhanga. Ico kiragoye kumbura gihava kiba kimwe c'ejo twavuga ati abakristo bo kuw'Imana. Rero no kuvuga yuko ivyamwa vy'inkuka y'imisi wagiye iyo wasenze neza wakura ubukomezi. Ni nka kumwe kwa babatumwa batatu Petero, Yohani na Yakobo bagiye ku musozi wa Tabora hama kabiyereka bakavuga ati byari bikwiye ko twigumira ngaha, ariko arababwira ati tumanuke. Kuri uko kumanuka rero hariho uko kubona umukama mu bwiza bwiwe, ariko hari uko kumanuka ku munsi wa gatanu muheranda no kuvuga hariho ubuzima umuntu acamwo, ariko ubwo buzima ukaba hari cyo wabonye ntibiheza ngo bitume ucika intege nk'uko utoba wabibonye wabibayemo. Ego. Ubundi ati ndi Edouard ngo igiharo ngo kumenya Imana ni vyiza, none ngo hari abemera Imana ntibemere umwana wayo ngo none ngo ntibemere umwana wayo ngo none twokwemera Imana gute tutemera uwo yatumye? Nyene ntawabonye Imana atari warungitse. Warungitse aje ava mu ijuru niwe yizi, niwe yidishurira, niwe muri we niho duheza tukamumenya. Urumva rero nawe kugira ngo iyo Mana bazi ntawuzi ko ari ya Mana y'ukuri. Murakoze cyane ko mbere dusozerere kuri buno butumwa. Avuga ati tugire Kristo nukuri uwo musaserdoti w'umukama Imana ibandanye imuhezagira, inyigisha duha ziradufasha. Ni Lionel w'Ibamba. Lionel nawe nyene yanditse akenguruka nta kabazo yabajije. None ndabona yuko akanya kariko kasa n'akaturega, ndabona yuko nko mu minota mikeyi tuzoba turiko tusa n'abarangiza, ariko kumbure hari n'abacandika ubutumwa bugufi naho tutaja kubumara. Ubundi atindi ni Edi paruwase Buhonga ngo nashaka gushima kuri izo nyigisho muduhaye, kwari ugushima. Edi nawe turagushimiye cyane. Ubundi ati ndagize bwakeye ikiganiro ni ciza, ariko naho muvuga abantu baragoye. Uwanditse indirimbo ngo yavuze ngo ndazi yuko ari bigoye kwemeza abantu ngo bahinduke. Ni Ramberi Inyakuguma. Ariko ntuzi ikintu gihambaye kirimo. Icyo nagenda mubwira ikintu gihambaye, abantu baragoye nivyo, abantu turagoye. Ariko Yezu atubwira mu mugani w'umubivyi ati umubivyi arabiba, zimwe zikagwa impande y'inzira, inyoni zikazinobagura, izo zikaba zigiye uko, izindi zikagwa mu mabuye zikamera mbwa zigasha zuma zameze. Atabona abantu iyo haje ikintu gihamije ijambo ry'Imana baca baheba. Atabandi zikagwa mu mahwa zigakura amahwa akazizinga ntizame. Hanyuma rero ati izindi zikagwa mu ivu ryiza. Atereko iyo zamyizo imwe yigira 100 ari imwe, iyindi 60, iyindi 30. Nukuvuga ikimwe ca kane nico kigira gute, nico kiheze kigatanga. Mugabo iyo kiramutse camye kirama pe. Iryo rero ni ijambo ryo kwizerwa. Murakoze cyane. Ubundi yanditse avuga ati nitwa Corneille Manirakiza mu Gihosha ngo mbega uwovuga ko yamenye Imana mwana na mutima mweranda akigenza nabi ngo mu kuvuga nabi Bikira Mariya, uwo yoba ari mu kuri kw'Imana.
urumva naho amaze kumenya ngaho urumva bica bimufasha kugira ngo amenye ikibanza ca Bikira Mariya uwo ariwe. Yego murakoze cyane. Thierry mu Rutovu ati ndabaramukije amahoro y'Imana, ngo ivyo biganiro biraduhimbara cyane kandi bikadukuza no mu kwemera, ngo ndamukiriza Padiri uti umukama bahezagira. Munawe umukama muhezagira arakoze cyane. Yego ubundi ati ndabaramukije amahoro y'Imana, ndi Pacifique Bujumbura, mbe umuntu yomenya gute ko yamenye Imana ko bose wumva bavuga Imana? naye nakivuze wowe wese uvuga ngo aramuzi nuko agendera amabwirizwa yiwe hama akagendera n'urukundo n'ivyo twumvise. Ubu utagendera amabwirizwa ngo numubeshe. Yego ubundi ati umukama abahezagire, ndashimye kumva ko gutunga ijambo ry'Imana atari ko kumenya Imana. Kogo mugabo bisaba iki niho biza kudufasha kugira ngo ntidufata tugume tudusoma tutazi uwo turiko turarondera yuko bidushikana kwa Yesu Kristo. Ubundi ati ndabaramukije Jenny Faresi nduwa Yezu Paruwase Mbogora, ngo kuvyerekeye Bibiliya ubu zirakenye, ngo naho tuzirondera ntituzironka, zoba biva kuki ngo zibure? Birashika nyene izo baba bagize kuko zisaba uburyo hama ugasanga nyene haje nkeya mugabo zisigena zizoza ziraza buke gushika tuyironke basi. Murakoze cyane kumbure duse n'abasozerera ngaha, ariko kandi nkuko twama tubigira hari akajambo kanyuma mudutekerera kugira ngo umuruko kwihatira kumenya Imana no kugendera amabwirizwa yayo mu kugerageza gushira mu ngiro rwa rukundo Imana iduhamagarira kugira ngo tugaragaze by'ukuri ko twayimenye. Hari ico mwotubwira kugira ngo umwe wese ahari yumve yuko hari icyo asigaranye muri kino kiganiro? Nicyo jambo nyene nahereye ko niryo nagira ngo nsozerere ko dawe ubutiko burageze, ninahaza umwana wawe nawe abone kuko ninahaza, yongeraho ubuzima budahera abo wamuhaye bose kubera ububasha wamuhaye kucitwa ikiremwa cose. Ubuzima budahera nabwo nukukumenya wowe Mana imwe y'ukuri no watumye Yesu Kristo. Rero cyane kumva inyota y'ubwo buzima budahera, kuko nakivuze ndakigaruke ko iyo urwaye cyangwa urabona nk'iki cya coronavirus nk'iguba wifite nk'amagara make, niho ubona ko ubuzima buri kubura kwiyaka, niho ubona ko ubuzima budahera bukenewe. Hanyuma kandi n'igihe ababo bariko baragucika bagenda utashobora kubagarura, niho ubona ko ubuzima budahera bukenewe. Kandi ukumva yuko Yesu yatweretse inzira yo kugira ngo bushikire tugire Kristo. Naganze Kristo.